Imvukira za komine Gisozi bahurikiye mwishira hamwe ADEGI bahuriye hamwe mu nama ya bose mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyaranguwe hamwe no gutora amategeko mashasha. Colonel de Police Bahomvye Romualde arongoye iryo shira hamwe yamenyesheje ko muri iyo nama kari n'akaryo keza kumvukira ko guhura n'abajeje intwaro muri komine no kubashikiriza ivyaranguwe. Iryo shira hamwe ryavutse kugira ngo ryiteho iterambere ry'ikomine yacu ya Gisozi. Nyakubahwa Musitanteri yadushikiriza nk'imvukira ingene ubuzima bwo mu ikomine yacu bwifashe, haba kuvyerekeye umutekano, haba kuvyerekeye imibano, haba kuvyerekeye n'ubutunzi. Musitanteri wa komine Gisozi Nahishakiye Deogracias yari umutumire w'iteka muri iyo nama ahejeje kubashikiriza ivyaranguwe, yibagiye gushikiriza izo mvukira ko komine yabo ihanzwe n'ikibazo cyo kutagira amazi. Nagomba kubarira cane ibintu bitugoye muri komine ya Gisozi. Turafise ikibazo c'amazi kandi ni hose. Rero ndiko ndabaza buhoro igituma dufise ikibazo ijya migende bitama AEP, addiction d'eau potable. Ibyo bashoboye kudusigurira twe dukoresha amazi ivyigwa ngene bagenda barabikora, wasanga baduha amazi avuye mu zindi ntara akava Bururi muri Mugamba, ayandi akava mu Kike muri Bujumbura. Rero nka administration ya Gisozi canke ya Mwaro ntidushobora gukurikirana ivyayo mazi, kuko kugira shike igisozi canke Mwaro nuko la population yegereye yava ibanza kuba servi, bagaca bagira rero ama raccordement anarchique wirigiriye, ugasanga barabujije n'amazi kuja mu reservoir kugira bandanye yategeza kuja. Nico gituma rero twe proposition twagize dusaba yuko resources zoba interne à la commune cyo n'imiburi uri mu ntara, habaye ikibazo hamwe amatashobora kuraba canke Musitanteri agashobora kuja kuraba, mugaho udatwara biragoye. Rero ikibazo c'amazi kirahari, musanzwe mubizi, no gufashanya umwe hageza hashobora kudodora. Hariho kumbure ibiriko birakogwa pour soulager la population, mugaho usanga bidafasha ibisagara kuronka amazi. Hariho rero ama initiative mato ashobora gukogwa bavuka mutumba bafashanije na administration n'abanyagihugu, hakagira ibikorwa baza barakora. Arico gituma nagomba kubahimiriza na mwebwe ubone ivo ya ADEGI nka komine muze muragira ADEGI coordinaire, mugaca mufashanya na population hajya muvuka, hama mugafashanya na komine ari nk'ikijanye n'ikiraro canke barabara dusibura, turashobora gusanga twabikoze. Izo mvukira zashikirije ikibazo c'ivuriro ryubatswe ku mutumba wa Musivya ariko rikaba rimaze igihe ridakora ku kibazo cyo kutagira ibikoresho, basaba babijejwe kubaronsa ibikoresho. Twebwe nk'imvukira ikijaho twarabona ko ari ingirakamaro ku banyagihugu bari abenegihugu bari aho hafi bakenera kwivuza vyihuta. Ivyo rero nk'imvukira twebwe turatera kamo kugira ngo abadukurira bafashe barabe yuko hoja ibikoresho canke barabe ko itoba nyene ivuriro nko kujya kwandika yandi mavuriro, kuko nk'imvukira twebwe twaranaterereye mbere muri mu gutanga ibikoresho bikenyi, baraduteye akamo turegeranya ibikoresho byo kugira ngo ishobore nko gutangura bukebuke. Nk'imvukira rero turatera akamo abafise ico bashobora guterera kugira ngo iryo vuriro ntiridufeko ubusa. Muri iyo nama kandi izo mvukira zerekanye ikibazo citituka ry'ubumenyi byigaragaza mu mashure ya komine Gisozi,
aho umuhanuzi wa buramatari wa Mwaro ajejwe imico n'akaranga Ngurube Claver asanzwe ari n'imvukira iyo komine yamenyesheje ko atari komine Gisozi gusa ahubwo ari intara yose muri rusangi kuko Mwaro yaronse ikibanza ca 17 ku rutonda ngaragaza bumenyi asaba ko bokurikiranira hagufi ku bumenyi bw'abayobozi b'amashure. Yasabye kandi izo mvukira gushigikira n'abiga muri kaminuza kuko ngo vyaragaragaye iyo baje kwiga ko bibagora cane. Colonel de Police Bahomvya Romualde atwara izo mvukira ntibagiye gutera kamo izindi mvukira zitari mwishira hamwe kuza kwifadikanya nabo mu iterambere rya komine yabo kuko ngo imvukira y'ukuri ari yitaho neza yaho ivuka. Turifuza yuko benshi bashoboka buza muri iryo shira hamwe kuko umugambi dufise n'umwe, umugambi turota iterambere ry'iwacu Igisozi. Cyo gituma rero dutera kamo imvukira zose z'Igisozi zize dufatanye urugendo dufashanye mu iterambere ry'iwacu Igisozi. Nta bintu birebire bisabwa, nishira hamwe rifise amategeko ryemewe. Turasaba nk'umuntu kugira ngo yinjire ari kwiyandikisha ni 10,000 utanga rimwe rizima, hanyuma ku kwezi ugaja uraterera amafaranga 3,000. Ayo mafaranga akora ibintu by'iterambere, nta yindi migambi tuba tuyafisemwe atari iterambere nk'uko ishirahamwe ribivuga. Ishirahamwe ADEGI risanzwe gitaho cyane igisata c'indero rikaba riherutse kuronswa imfashanyo y'imashini nyabwonko 10 n'ubumwe bwa buraya zigiye gufasha mu mashure ya Gisozi mu vyigwa vy'ubuhinga nayo mu migambi ya vuba ngo bakaba bagiye gushigikira amashure y'imyuga. Gusozera iyo nama izo mvukira zikaba zifurizanije umwaka mu gusangirira hamwe.